Ndatanze mwiriwe mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info, nongera nshimira wowe wese maze gukora subscribe kuri no rubuga. Murazi yuko kenshi dukunda gushira ko inkuru zishobora kugira akamaro abarundi canke uburundi, tukagira isho duterereye muri ibi nabiri. Mu minsi heze naravuze ntumbereje kuri Chimamanda, nabonye ubutumwa bwaramushikiriye. Muri no minsi yaratanguye kumera nko ushira mu kakandu dukunda gusaba ati respect. Ego umuntu nubwo yo kugira nabi ntumwubahuke mu gihe uzi yuka gusumbya position. Igiti udashobora guhimbura uragiheba canke ukakireka. Nuko jere kenshi sinkunda gukurikirana abamenyesha makuru canke abakoresha imbuga zitandukanye bo mu Burundi, ariko ndafise abantu bashika babiri nkunda gukurikirana. Abo nabo sabandi ni Chimamanda nuwo bita Eric Nyandwi. Eric Nyandwi yashize ko poster ndabona ndumva yuko sishobora kuyirengagiza, sinzi ko yoba ari buraya. Ego numwe mu barundi nkunda gukurikirana cyane. Yashize ko post ndavuga ati iyi post nshobora kuyirengagiza. Negezwa nanje kwishisha ku rubuga kugira kuko niraba barundi niraba Burundi ifisa akamaro. Eric Nyandwi nubwo kenshi ari abantu benshi b'abarundi iyo uvuze ikintu kitagenda neza baca bakubona umengura umwasi w'iterambere. Burya umuntu atanga ide adatukanye, ata muntu atutse, ata muntu yubahutse, uwo muntu abakunda igihugu, kandi uwo muntu idezi wiwe zogombwa zikumvirizwa. Niyo mpamvu kenshi ntakunda gushirako gutangira ku karorero ku bantu nzi yuko bya ni mu mvugo zabo usanga ata respect babashizemo. Burya igituma tuba ngaha ku isi, igituma umuntu amara imyaka myinshi ku isi ni kuba discipline. Nico kintu ahanini gikomeye. Yego hari n'igihe utaramba mugabo abantu bishitse ubuzima bwa ukabusezera bavuga ati uno munyeshubahire. No musi rero ka nabarambiye mind abasomere post yashizeko, hama nanje naza kugira ico ndayivuzeko mu nyuma. Nukuvuga Eric Nyandwi yashizeko post avuga guto kuno Prito ati bigenda gute ikawa yo mu Rwanda ku isoko igugwe amafaranga 12,900 y'amanyarwanda ku kilo, ariko iyo Burundi kuvuga ikawa iyo Burundi nitwigere tumenya amafaranga bayigurisha gusa ico tumenya ni amafaranga bavunisha umurimyi 2,800 y'amarundi ku kilo, naho nyene akazoyaronka yarihebuye mu gihe mu Rwanda umurimyi ayigurisha 8,000 by'amanyarwanda ku kilo, avunjwa angana 34,000 y'amafaranga y'amarundi. Turabandanya. Nyakubahwa Perezida, nukuvuga biboneka kumenga n'ubutumwa yatanze kuri Nyakubahwa Perezida. Nyakubahwa Perezida, tugusabe n'ikibazo cikawa naco mugishire mu muco. U Rwanda nta kawa ya kanovera rusumbya Uburundi, ariko bigenda gute babasumbye kudandaza ibeyi nziza canke babagurira neza agaherera mu mifuko ya mwebwe abategezi. Canke babagurira neza agaherera mu mifuko ya mwebwe abategezi. Acarongera ati raba mu Rwanda ikawa bashoye baramenyesha abene gihugu ayavuyemo imigambi y'igihugu ikarangurwa bakayibona. Mwebwe mwakwamiye hehe? Ejo bundi mwadusutse inkore ku maso ngo mushoye ubutare ku mugaragaro, ariko ubwo mwacukuye mu myaka 20 yose iheze mutwara nta nuwamenye irengero. Mwashatse kwereka abanyagihugu ko ariho mugitangura gushora, kandi muza muri mukubumara. Amahera y'ikawa ku Burundi aribwa na bande? Amadolari mukadandaza aja hehe ko muguma murira ko atayahari? Nyakubahwa mwebwe muri
abakozi babene gihugu iyo mushoye imari y'igihugu be mumenyesha bene imari icavuyemo kuko iyi si imitahe yanyu mwashizemo ahubwo ni imitahe y'abarundi bose na jewe ndimwo naho ntari mu Burundi kubera iki mugumiza mu kinyegero ivyavuyemwo kubera iki mutabwira abanyagihugu amahera mudandaza imari yabo kwisoko ubwo si ubusuma. Ico ni kibazo abantu benshi bakunda kwibaza ahanini ku murimyi w'ikawa. Kenshi ndakunda kumva ngo hariho abarundi bafashwe bari bashoye ikawa mu Rwanda, ariko neza na neza birumvikana yuko mu Rwanda igituma bayishorayo igwa amafaranga menshi. Imagine mu Burundi ikira kigurisha kuri leta cyakwa kibarangura cyakwa amashirahamwe yigenga kwana na leta akidandaza ibihumbi 2,800 akabaza ahantu agishora bakakimugurira ku bihumbi 8 avunjwe ibihumbi 32. Urumva ico ni gituma umurimyi w'ikawa adasubira kubandanya ashorera ikawa mu Burundi. Ica kabiri ngo bacindo mbandanizako narigeze kuba mvuga ku murimyi w'ikawa. Murazi yuko mu myaka yaheze abarimyi b'ikawa mu Burundi hageze igihe bayitera amasipiri bibaza ngo bye byavuye kuki. Ico cyatumye bajya abarimyi b'ikawa bashabura. Biraboneka neza na neza yuko hariho umuntu kuko muribuka uko kuva kera twabikuze twumva yuko abarimyi b'ikawa nako ikawa y'u Burundi ariyo yigeze kubigira kabere kwisi mu kawa zifise akanovera, kandi murabona ikawa zo mu Burundi ntibazitabira bagira bya bindi bita gusasira. Urumva bica bituma ikawa igira akanovera neza. Nukuvuga rero nkuko nako nabivuga biraboneka neza na neza yuko hariho umuntu yagiye araverifya isoko kwisoko mpuzamakungu arabona amafaranga bagura ikawa yo mu Burundi, kuko ikawa imaze kuba iya mbere kwisoko canke iya kabiri kwisoko mpuzamakungu directement cyane kumbe twege turibwa. Biraboneka neza na neza rero ko hari umuntu yagiye araverifya asanga ikawa no kuvuga baribwe. Urumva niyo mpamvu muri jya myaka yahera abantu bace bazamo bayitera amasipiri, kandi ndabibutse kandi mu myaka yahera muribuka yuko kera nubwo yari amafaranga ya kera ariko yari afise akamaro. Kera iyo murimyi w'ikawa yahembwe wasanga no mu ntara zose atanoti nshasha zibura zikuma zicana canako abazehe bayanywa ndyeri abazehe baguramo inyama avuga ataya nayaga hawasha. Urumva ndavyibuka natwe nakuriye muri commune Muhuta bahora bagashora mu ahantu bita muri Yezine mu Kirasa. Iyo hageze igihe bagahembwa wabona bavye bazana ba grandpa bazana ibintu inyama. Urumva amafana abana bose bakabagurira kiye gihe ibintu bya bikizimbutse ndibuka ifana menga ari kigwa 250 y'amarundi. Urumva rero no kuvuga yacaye gifatanya n'ikintu c'ubutare. Ego ikintu c'ubutare nyakuba umukuru w'igihugu yarashize ku mugaragaro ibintu byose byari mu kinywabi, aragerageza rereka abanyagihugu atego turashoye ubutare bunganuku bugugwa amatoni n'amatoni anganuku. Ariko ikintu abanyagihugu benshi baciye baguma bibaza ati none ko bashoye amatoni ino munsi iyo umuntu ashoye igitebo c'itomate mu isoko ava ku gasozi yamenya ati itomate igitebo gihakiragurwa ibihumbi 35 cyangwa ibihumbi 37. No kuvuga batakwivye ikugwa muri hagati y'ayo mafaranga tufate nka karo cyangwa 50 cyangwa 40 uriko ntahura. Umuntu ashoye impene abaza ati zino mpene inganuko kugwa muri ano mafaranga. Ubutare rero kwa bwarashoka kijya gihe ego narumvise afise umugambi mwiza wo kuvuga ati dukeneye ayo bazoduha yose azogomba bimake, ariko dukeneye ko tuzoza tuyaguramo ibindi byuma canke ma industry tuzoguramo ivyuma tuzobakamo industry tuzoza turabushora twege twamaze kubyihingurira canke tuzoze turashoramo ibintu twihinguriye ngaha nyene muri kino gihugu. Ijya nide nziza, ariko ikintu ahanini abanyagihugu bari bakeneye kumenya ati hashowe amatoni angana uko aza kugwa mu mafaranga angana uko. Apana kumva ati hashowe itoni 1000 none umuntu avuye kurangura ibiharagiye mu Kirundo canke mu Kayanza canke Igitega n'ahandi henshi hatandukanye
nimba ari fuso yose abazi ibiro birimo, abazi n'amafaranga vyaguzwe. Nimba bishikana Bujumbura acamye ati neza na neza bino biro bizakurwa mu mafaranga angana uko nuko nuko, vyanka vyemera bikunda bidakunda amafaranga ategerezwa kuboneka. Ico nca hanini abanyagihugu bari bakeneye. Iki kintu c'ikawa rero nkanje nk'umuntu nakuriye ahantu bari mikawa nagishimye cyane nubwo hari abantu benshi b'abarundi bumvise uvuze kitagenda bacabona umengo rumwaswikiro w'u Burundi. Jewe no muhungu Eric Nyandwi bivanye n'ukuntu avuga ntakunda kwishira ngo mugambwe uryaca mu ruriya, akunda gutera ivyumviro nkuko nanjera biterera. Uno mutipe ni intwari kandi nizere yuko ivyo yavuze namwe muramubibona mu kibano, muramubibona murabarimye bikawa, ndibaza muraza amafaranga bahora babagurira n'ukuntu nayo igoye. Murazi yuko ikawa yama kabiri, sindibuka hari iwacu wahagwa imvura, ndibaza mu Burundi hose ikawa yama kabiri, ariko iragoye inshuti yanje, iragoye cyane, haba gusasira haba kugira ante. Bari bakwiye kumenya ati umuguzi w'ikawa amfete majamake, umuguzi w'ikawa, umurimyi w'ikawa plito yarakwiye kubateye imbere, yarakwiye kubateye imbere cyane, kuko kajya n'akazi kagoye. Eka umuntu wari we wese mu kazi abakora yarakwiye kuba akaronkera agaciro. Hama eka tube twarindira ibizova mu butare, nizere yuko ari bizoza bigirira akamaro Uburundi n'abarundi, kuko burya Uburundi dufise inzahabu ziguma zubuka kujya ahariho hose. Ni kuvuga inzahabu, simvuge ngo inzahabu, amabuye y'agaciro dufata kuko tubaza ngo inzahabu, tubaza ngo inzahabu cyangwa amadiyama. Urumva amabuye y'agaciro ko aguma yubuka kujya hose, atakintu naco gihinduka, hazogera igihe n'amakonga dutwenge. Ya nico cacubahiro nkunda kuvuga, burya twebwe kugira umurundi ahagiye hose ntabwo agaciro bihera hari imbere ku bategetsi. No kuvuga umutegetsi bazi yuko abategetsi batubaha abanyagihugu babo, ni kuvuga uco usanga n'umunyagihugu arakengerwa, aho uzoba uri hose uzosanga ukengerwa. Nuko ndabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiye kuva ku ntango gushika ku mpera. Hama ndaza kwishimira ivyumviro vyanyu muza guterera muri comment section. Mbega umurimyi w'ikawa murabona neza na neza yuko akwiye kuhabwa agaciro, canke ikawa yiwe gahabwa agaciro kazaguga nk'ikiro basi mu Burundi izo zashikana basi cumye yawe, kubera ikawa ziguga gutandukanye, hari zigugwa mbisi n'izigugwa zumye. Yamaze kuyisikera rero yashuka sanga araguze machine akayitonora, bavyita kuyitonora suko isya, hama akayidandaza yumye. Aziko kera badandaza ko vyuma, ariko hasigaye hari iminzani akayidandaza ku munzani. Murumva neza na neza yuko akwiye guhabwa ivyo bihumbi 25 canke 30 canke basi 20 ku kilo. Urumva muravyumva yuko bikwiye? Jewe ku bwanje ndabona yuko bikwiye, kuko nakuriye ahantu barima gahawa, ndaza ukuntu kavuna. Mbega ubutare neza neza murabona yuko vyari bikwiye yuko bamenyesha ati dushoye amatoni anganuko, ariko buhomba budahomba hari amafaranga bivanye nayo tuzi bugukwa, ko bijya bintu bashoye si ubonye nazo kwisanga ku isoko, kandi bijya si bintu bibora vuga ngo ni imyembe cyangwa amavoka. Murabona neza na neza yuko bari gushikiriza akavuga ati dushoye amatoni 100 azogwa miliyaridi 5 canke miliyaridi 200. Mubona gute? Ico ni cyari cyumvire cy'uwanje. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Comment section iriho ku bwanyu, shama commentaire yanyu namwe kugira twumve ivyo mwibaza kuri ico kintu. Bye, Imana ibandanye barinda ivyo byose byoza basinzikariza ubuzima. Ndazi yuko hari abantu benshi bankurikirana hari mu bihugu bitandukanye, bari muri Australia, Kenya, Rwanda, Zambia, Malawi, Mozambique, South Africa, Canada n'ahandi henshi hatandukanye. Love you so much appreciate. Hama kindi kiganiro next time, keep time.